hariho nabikije ko iferabeto 24 ndamubisa ko etrier amajana 145 imifuko 6 y'isima byo byose pyo yarariye. Hello people, hello guys. Murameze neza. Ko bitaneze neza mukomeze mwihangane. Imana iri kumwe namwe kandi Imana ntizige na rimwe inanirwa no gukemura ibibazo byanyu. So, bakunzi basenga Media TV rero juno munsi ntago ni mu gisagara cya Bujumbura. Nagiye kurondera umuntu. Uwo muntu nagiye kurondera. Ndabizi muramukunda pe ndamubatuye mugerageze mu dukurikirane muraza kumubona kandi ndazi n'umuntu musanzwe mukunda cyane. Je ntacyo ntazokora kugira ngo nabanezereze. So, cameraman tugende nabereka umuntu naje kurondera. Aha nagenze ibirometero byinshi. Yewe. Bakunzi basenga Media TV. Mubane natwe nkuko mubikora. Naje gutemberera rero umuntu umwe akomeye cyane, umwe mukunda cyane no mumenyesha amakuru akomeye cyane pe. Akomeye cyane mu gihugu. Cameraman nagerageza mubereke. Banze ndakuramutse mutaha. Maro cyane. Umeze neza. Ashaje meze neza vraiment ndashima Imana. Hajya abantu benshi bakunova ndashima wera. Ndavuga cyane ko nshima wera ariko so umuciri. Okay. Bakunzi basenga Media TV nagerageje uburyo bwose ndamurondera mukurukuru maka ndamuzanye byiza yibaza agatangura akabaramutsa amarira agaca tubwira impamvu ashima uwera. Ego reka turamutse cyane rwose ariko badukurikirana ndazi ko ari benshi ni benshi cyane kwisi yose bari mu Burundi za Tanzania za ntawo wadonagura muhamare isi yose kabisa baradukurikirana zanoze za Afrique Sud zose yego imbere y'abakunda kuvaho ni South Africa niho abantu bace bavyumva neza za Canada za Australia hose hariya baratubona USA batubara umunsi ku yundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Kirundi abantu benshi ntibari babizi nuko rero jewe nitwa Mukurukuru abantu benshi baranzi baranyumva yego hama rero ndashimye cyane kubona mwashoboye kungendera mukaza kugira ngo turatera iryarenga turaganira hama ari kijambo numvise wavuze ngo nisenga nisenga Media TV senga Media TV yego none mwatangwe musenga mwatangwe gusenga tukiva mu irato twasenze mwasenze yego none ko kimwe mwayise senga mutoyita ikindi kintu impamvu twayise senga mabazanga nije naje kubatswa impamvu twayise senga boss wacitwa senga numuntu asenga cyane ahora bitoye yego bikomeye cyane navyumvise Mugurukuru ko ubuze mu gisagara cya Bujumbura. Uravuze neza cyane gose mu gisagara cya Bujumbura cyatumye mburayo hanini yego ni imvo zishika nka zitanu imvo ya mbere kuntu vyagenze yego haje afise amafaranga jirazibwa mbere nasanga nkora kuri Rema FM yego haje umuntu afise amafaranga ibana nkuita amafaranga sara isazi ati ndaguhemba we aho nduhemba tica nganda gutware mu rumonge uyegereza amye ati canganda gutware mu rumonge yego cingenda dushitare mu rumonge oya mbo imbere ye kuntwara yabanje arantwara ahantu mu kabare kiza cyane aragusohoka musore urazi ko abantu benshi basohokana badem yego oya je yaransohoka kandi sinidoze yankubise umukeke wa wundi uvuga icyongereza umukeke uvuga icyongereza uramaze kububona oya acanchumita ifiriti zivuga ikidagi ikidagi ifiriti nyinshi cyane kwa mayoneze na magi kwa vitunguu bavuga ati jewe umuntu n'uyu nyene kabisa umuntu n'uyu cyarambye ati rero burya tije bise umugambi yuko kujana mu rumonge tuje gukorerayo ni fresh yego turavuga ni noti arayemera turagenda bacha nshitseyo ndakora ubwa mbere kwezi ya noti yanyemera yampaye yabangira koroka aje tangura ngo urabona ngo urumva ngo mugabo
emuze ivyo nivyo twavuganye ntacyo kundi kwezi inoti ntiyaboneka kwa kundi kundi kwezi kugira gatatu inoti ntiyaboneka kwa kundi ukwezi kugira kane inoti irabura yego ibuza abatipe baraho baca bavuga batata rero umva directeur yo radio baravugana cyane ndamubajije carambwira ati ta inoti yakwamye inoti yakwamye ngati basha hano kwezi kuza ntiduhembwa muze kwezi kuza ntiduhembwa ngo yati yo tireka ndagumaho zamuno wa mbere aracomotsa aragiye ibintu nibiki mbona undi arakurikiye Heje nanje ngaha nibiki darindi iki nanje fye caracomoka ndagenda ngiye rero nanje amira nyaratekereza ndatekereza sana nagiye ndonka abantu bampamagara bambwira azumva umuntu ngo twe turagerageza muri nagira ico ndonka ntawe uzoburonse tije mu kurukunda cyakora tije navyo gerageza inkorera yego mwana we urabona uwundi nawe yambwiye ngo urabona ngo arashaka kuba haraboneka déplacement ngo rero nguraza haboneke déplacement gusa kandi ntunze umuryango mfise umugore n'abana wewe frigo mu kujya amayinite irusha maraya yego ash ikigira kabiri ifera rupase mfise ndayicometse umuriro wiriko kujya nyirubona yego uruka nkurikirana yego regidezo irazi kamba zategame ukwezi kureza ameza birarahize riha amazi uravyumva hari abantu benshi bazi kuburya regidezo iduha amazi kaduha amatara burya sivyo kijya ni turagura uragura kandi uzorinda upfa ubwo umutanga amahera nta mazi baduha umuntu akacaza kugura ati ngo tugende ngo nkorere ngo ndafise déplacer kandi ugura kandi ugura buri kwezi none amayinite ntibagura buri kwezi yarigiye kwezi kudahera aha rero gaje vuga ati none tuye umuntu we ni gute basi yo nyavuga ati nta kona aho njya ndatekereza ndaguma ngaho yo nimvo ya mbere nimvo ya kabiri rero nari nsanzwe mfise ahantu igihanga aho bita muri village ya kabiri V2 aho muri V2 rero nari mfise agaparasera nkahagira n'akandi ndavuga ati none ubu jewe nogenda nkiyokipa bijya bintu hajya ahantu ko nyene icobora mukuru w'igihugu cyacu ciza cy'Uburundi yama yaduhimirije kurima worora jewe nopima nkarima ntaco bavamo dusubiye inyuma gatonya mu myaka iheze muri za 2010 hariya 2010 yego narigeze kuri irengarenga arize abantu bita imbwija bivana n'intara burya hari imbwija nizo bita rengarenga kwa Kiswahili ni rengarenga hajya n'igiswahili burya si kirundi rengarenga si kirundi mu kirundi ni imbwija Ravyo lenga ni Kiswahili Kiswahili kutoka wapi Kongo ni Kiswahili cha Kongo mali lenga nkubone niho bavuga rero lenga Igiswahili cyo muri Tanzania naco wazita mchicha hile ndo mchicha yakikwambia mtanzania leta mchicha lenga ntuzorondera ibindi ni lenga arizo twita imbwija naho karagaciye rero narigeze kuzirima mwene data nokuri zarangiriye akamaro nazikuzemwo inkanga inkanga n'ibintu bigomba kumera nk'idendo ndaza kuzikwereka nyandaziguramwo imbata zozo baraziza bana imbata nabonye n'ahantu wazikoreye ziyogera nguramo n'inkoko burya naraguzemo n'impene muri za mbwija impene zirankunda inkanga zirankunda inkoko ziragwira urabona ho kenshi inkoko ziterwa n'agahwega izi wanje ntizigeze zigwara kuko yiyumviriye gusa no kugwara yashize ikambi ati
mzee vipi kaje ngaha nafashwe shebuze ati none we wafashwe gute ibintu nibiki byagufashe uje ngo nafashwe ngo ndiko ndamenye ku mutwe asabara yatange tikumbe nivyo ngo yego teka ndakwereka ati nsira kwa veterinary burya nasanze ikinini bita paracetamol umuti ukomeye cyane paracetamol urayime paracetamol urayibona ijya paracetamol sinenda bizi n'umukristo yabimbiye ati wewe iyo oyo byo n'umutwe fata paracetamol ukoroge mu mazi uyihereze inka turakuzosubira yarasubiriye impene ukaye inkoko ya paracetamol nazi hayi paracetamol zarakize hariho imiti ibiri nagenda kuganirira ntuzosubire kwirigura hangayika urabona ko inkoko hari imiti bagenda kuzigurira yego ugasanga abantu baravuga bati genda kwa veterinary genda kwandi aho nyene nyengaruka rero abantu benshi nkanabahubura abantu bayanga inyama babitona ba veterinary n'abayanga bagenda bayanga naho bahwane aba veterinary bajya gutsinyama ku bari oya veterinary n'umuganga w'ibitungwa yego bareke rero kuza bitiranya bayanga kuzitiranya bayanga na veterinary kubisanzwe umuyanga akazi kiwe nako kubihonya mu veterinary nawe akazi kiwe nuko ngo bigwire abivure bigwire bibeho ako karagacimo kare sasa rero paracetamol umwana wa mama ni kinini bita Velomox yego Velomox urazibona ndazibona zije bahereza abantu zinzoka ijya Velomox ukayifata ukayikoroga mu mazi ugashuhereza inkoko ikanywa cyangwa imbata ikanywa ubuyoka bwose burimwo yego buhera saa moya mu gatondo busohoka kuzoshika indi saa moya mu gatondo Velomox n'umuti ukomeye cyane ku nkoko hajya twebwe urabona twebwe wewe bakubwira ngo fata bine ngo bibiri mu gatondo ngo bibiri saa sita ngo bibiri ku mugoroba wewe fata tubiri gusa ukorogere mu mazi uhereze inkoko uratse kwinwa duhe duke ibihetse ibintu bikomeye cyane na paracetamol rero ndacyayikora rero turabanda cyo ndibuka ariko nazirimye yego muri 2010 zirangirira akamaro yego cyo ndaza rero ni nere zirimira ngenda rero muri village ya kabiri twicaye se muri village ya kabiri oya ngenda muri village ya kabiri Gihanga ndazirimye kubera ko suivi yangoye hari kure ubona kuva Kanyosha ugende Gihanga ni kure icyo bihwana navyo ibibazo by'ibitoro ya jute yanjye yego icyo birakomera turenga ntizungutse nkuko nari ndavyiteze yego icyo birahomba ntizahomvye muga ntizungutse nkuko wabishaka yego kuko iyo suivi iba nziza sinaye kuburamo niburi mu ruyoni yego oya ariko uravye kwera umurima wari gwanje itongo ryari gwanje ntakose abanashizemwo akagemeri no kuvuga kabakure kuzuye imbuto zirengarenga akabakure nako nakagura 30,000 cyo gihe nakuze 30,000 urumva rero kwema ibihumbi amajana 200 nta ruhombo rurimo nta ruhombo rurimwo ivyo rero biri bindi mu bindi bintu rero vyatumye mpotera uravyumva yego ikindi kintu cyatumye rero mpotera rero sikindi hari hano nyene fisaga paraseri Gihanga nashize ibitungwa ndahorora injiwa nyinshi cyane injiwa ene zikwiye mu Kanyosha ari 24 yego ziragwira zishika 70 zabana 80 rero Igihanga abantu baho uravyumva yego abantu baho ndabigusubiriyemwo 80% n'aba escrow ababenshi so ni vrais escrow ko ndabigushingiye intahe ivyo naho bo nkomvoka nuzana abarenga 100 jibanye escrowtse 100 harona bikije ko ifera beto 24 ndamubisa ko etrier amajana 45 imifuko 6 y'isima byo byose pyo yarariye ndavyo nikeza gusubiza nakije nyasubije namba yewe
nagiye kumwitwarira ngo tuburane abacamanza nabo ngo umuntu nkawe ngo yosanga uri kwa urumva hakunje urubanza ngo wewe ngo twoza gutuburani urumva ngo mukuru tuzi bagenda n'umukuru w'igihugu bagira gute urumva bakanyereka rero ivyiza mfise bariko bashaka kunshinyiza ahubwo yego bagashaka kwereka izina ryanje ko ngenda ryonone ariko jewe bariko baransubiza ahubwo hasi uranyumva kancuti yanjye yego ndahororera inkoko za mutoyi inkoko 24 yego cyanda zihereza umusore araho ati wewe niwe uzoziraba cyanda mubwira ntireye uzohora urya amagi 2 mu gatondo saa 6 yego wewe ntuzungore ngo ndonere hasi nukuvuga ayo magi 4 wewe ushaka uzosumamo indagara uzoguramo ibigori uzoguramo ikiwe byo ushaka mugabo ntuze wigura telefone umbipa ngo niriwe inzara bose ngo merewe nabi irega ya magi hakurya nde bagereke 200 ahubwo nagenda kubwira hageze igihe namubi ya nkoko araribwa yewe inkoko zose nta nimwe nasubiye kubona yego nuko nzana uwundi baba babiri ndabakubita imbata nshiramo nkubitamo izindi nkoko nshira ngaho ni inkanga urumva inkanga s'il vous plaît yashobora kugutera amagi 30 na inkanga imwe irashobora guta amagi 30 yego ubigenza gute iratijya mbere kwayireka tijya kareka ya gatane kaduga imaze kugira hagati y'amagi 5 na 10 utangura kuzakura mu abiri uyadepoza handi wihenze igatari mu gacuri twara igaruka kwate ripima ni nkuko itayabiri ngaho gacuri yateruka yatwara hiza nisubira kuhata rero babahungu za nkanga barajya za nkoko barajya za mbata kopo kurankurikirana yego jewe nkaja kwiradi kubita ikiganiro nkani kabisa ukavuga umupira w'impene n'inkoko umupira w'impene n'inkoko umupira w'abarozi kuko ijya mipira mfise myinshi cyane ngazabona ngabaje nyandikira ka message ngo boss ngo turatwibuka turiko turakumviriza yego nanjye nkaca njako nkabatapa ku radio kabisa bakora abakozi beza naza ngo muzingo hataye izibiri yabaye izindi nazo gute ngo sinzi yo zitiyo urabyumva yego rero iyo nkuru ni ndende ndayamama ayo twohetse yego urero naciye mfata ingingo nzovyegera jewe nyene ubwanjye okay niyo mpamvu ndabikwirikirane cyo wizi rino bituma rero jewe naciye mfata ingingo yo kuza igihanga ndasimba ndafise abana ndafise umuryango hari mu Kanyosha ese n'inzu yiwanje je simpanze mu Kanyosha yego oya ariko nababwiye ati mwebwe tekanire mugumbaho yego tukwirikirane bijye bintu turabicovamo cyo wizi rino nzino ndatekereza abantu bari bahora baza ati mukurukuru yagiye hehe bamenye kukihari ya mukurukuru je hari amakuru mfise kandi uyambaze ntabora ntugire ikibazo umukuru w'igihugu yigeze kugabira parasera urayita uragenda iyo nkuru ndayikubwira baje ndayiguha yego hari kuri nyakugenda ya Petero nkuru nziza aza umunsi yaza kugira gutanga ku mugaragaro intuze ikigwati yego cyahitwa ku Mugirigiri icyo gihe rero araza ashikiza ijambo amajambo aravugwa nta muntu n'umwe bwahubake aca avuga ati yego umuntu wese azubaka agaheza ngaha azoca ronka amabati na plaque solaire ati kandi imiryango n'amadirisha tuzobahereza okay ati nabamenyesha makuru bamenyesha makuru yego wahereze na amaparasera ciye turatamba turaryoherwa natwe jewe cyo baragenda barahanyereka yego barahaduha baduhaye
nabo kuri TNB niho bari nabone barabaha kubera hari poli hari shamba hari ibiti bita ibigenge biri kamaho bikamaho hagacaba n'ibiti bita imigirigiri hakaba n'ibindi biti bita imigunguma imigunguma nayizi nyine iri kamaho ibiri kwamahwa aha hantu rero Gihanga mwana wa mama kugira ngo waturukire yo byari ibintu komeye cyane hama ikindi kintu mu rukoko hari hakiriyo ya migwi y'abagwanyi kandi hari na hafi hewe atuye umuntu yoza kuba muri ubunokora bavuga ngo mu bunokora ngo muri ubugesera uninde tugasha twavansa amarezo kandi aya marezo rero twavansa yariyo ubwa mbere nta bombo ryari rihari ry'amazi kigira kabiri nta tara na rimwe ryari rihari uravyumva ikigira gatatu beda ivyo vyari kubi vya nyuma ivyo vyari bereka tubigira ubwa icyambere intamba rusasu rwari ngaha bararasurusuru we buri kujya mbere rukakushikira akanuko kaguka gumva reka hewe aha abantu bose birirwa rukwiruka abantu bari bakiba ahantu bita mu Cyabiza rero nepfo hariye yego niho baba abantu mugabo nabone sogwa ngo babayeho ngo bari babayeho neza urumva barabaye n'igihugu basanzwe aha no kuvuga rero iki kigwati nce bwabeho kigwati cyaje gishikijwe na Peter Nkurunziza yego bibyo rero uyo munsi twuriye amamodoka nitugiye inkuru y'umwana isubira inyuma bavuga bati rero bace babaha jeton umuntu wese yaronka muri kino kigwati bace bamuha jeton yego iyo jeton rero yabiriko inimero za parcelle agiye niho rero mu nyuma nawe bace baraguha jeton barayima twese baraduha amajeto yego ajya ahantu nta muntu wajya kuba inde kare inde yuje kuba inde ntihagira amazi ntihagira amatara hari amasasu tukaraba ati bye byose rero na mitende mva ayo masasu umuntu yogira yo persevera timugabo habuze amazi yo kunywa byose biba bipfuye mu mwanya rero atamazi ariho ntibikunda tugera turaha kritika twarenze dushika muri centre ville ari critique gusa dushitseyo turigumira ngaho eka sinzi uwo mbwiye timbeko utsi n'amakuru yeti burya tuvura Igihanga kandi batanze amaparcelle tinatwege baduha amaparcelle ngabafise mushikanje aba mu village ya kabiri Igihanga ndamutera agatelefone nuko ndamutelefone na David ni sawa timbeko urazi ko wampaye parcelle kumugira igiti ngo barayiguhaye parcelle ngo uragenda ubeye ngo ntumbaze ngo ntazo kiri cyuzombaza ngo nukuza gukora basinzohonyora ngo hajye muri bya bugese ngo reka ngo nimba ugomba kuba kwica ngo hajya ngo nta musi urengane badaturi imodoka kandi vyari ivyo ngo nta musi urengane batahaturi imodoka nta musi urengane batarasha umuntu nta ngo reka ngo uraza abantu bambarirwa hajya uraza abantu maze gusarugurirwa hajya watwaye amakinga ngo uragenda ngo wimenye werera baraciye n'agatsi kanyuma kari gasigaye kuko niwe nari nizeye yego sinarigira ijambo rigira kabiri nagenda mubwire nti wewe rero ni uzoza uraza kuhandabira nico kintu cyagira gikurikire haca haza bariyeri ikomeye cyane y'igisoda n'igipolisi ngo uragenda wimenye baje haja sizohonyorayo yego basi niho rero mu nyuma ni inkoko rero zica ziracika cyandataha kumaho maze rero igihe kimwe nari mfise show imabaye ngiye kugira comedy imabaye ndaza ngeze aho yampaye isuka aha ni hahana wego usanga barahubatse ati none iki ni cya kigwate cyo kumugirigiri we none ni bande bubatse ngo abantu none hari abantu babaye ngo barabayonyene yampaye isuka irega tinende bigenze gute mugakora nari ncerewe kwa twari dufise show amasaha dukorerako kandi ni mabayi nari sanda hazi ko ari kure tugatuma tugenda ni mabayi
burya rero tugarutse kuko nari kumwe n'abatoza amatike nkaba kumwe n'umumoderateri tugarutse twaciye twururuka imodoka twururutse nca kuharondera ya parasera yawe mu mutwe yarafuditse sinayibuka ndaronda mwansanga hose harubatswe sanze harubatswe nyewe none nibiki cyenda heba nako ni parasera yego ndiko ndaduga buke n'amaguru ndiko nagera buke cyo duhana n'umuntu urahaye ikiganiro urirema ndamaze none wewe ni gute nguje ni sawa none uvuye hehe ngwino gukora iki ngukora inzu yanje iri hehe cyagenda yitwereka urafise inzu ngawe wego none wayironse gute ngo ahanya teye uje na haronse ngo bakigira ngo watangiye 100 gusa gacha baguhereza ijana yego jewe rene na haronse ku buntu wa mugabo ndabimusigurira ukuntu vyagenze ngo yo waragoswe hegome bo nyare mu nyuma icyumviro cyagaruka hegerezwa usubira kwaronga iparasera rero natwaratashe ico gi dutashe yafata ikindi gihe ndagaruka ngarutse niho naciye vugana mustanteri mustanteri arambwira ati parasera ajya zirahari yego yego acha telefona chef de zone ati murabire iparasera imeze neza itarimo amanyanga chef de zone nawe acaraba ubundi mugabo batazira ngo mwarimu w'abagore nawe acaragenda aranyirikiye parasera hanyuma rero mugabo twayaze navyo rero ntavyo ndakubari nje mugabo urarusubira nka kandi ndi parasera ndayironse bimere ko ndakubwira ko abantu bino benshi muri bo cyo bitabu Kiswahili wengi wao ni wajanja wanafiki sana yigashaja kunyereka iparasera yagurishije ashambira ngo ubunyene bunyarutsa gusuka amabuye bigravye kuco utangura kubaka ngo ntangorane nimwe yewe ucurasukako nanje ibe ni yambere amabuye baba indi be ni amabuye ibe ndi gravye baba ibe ni gravye ibe ni musenyishwa seye musenyishwa ndakubitiwe ni zibiza amabuye ibe ni zibiza gravye ibe ni zibiza zumucanga irega aheze iminsi zatona umuvyeyi umwe yabaha gufi yaho kandi umuvyeyi bari muhezagire cyane yego yabwiye umukobwa wanje imfura yanje arabwiye ati we munsigire akanimero ka telefone ari igihe byoza n'ingorane iyo ngora nkaca n'aba telefone yego yega n'ibyo byaba haheze indwi zibiri nagiye mbona umwana azambwira ngo papa ya telefone ngo ya parcelle ngo yavyuye ingorane hey biyeko sawa kiwa hanyeretse ndamutse candaza shitse barabimbwira acaraza yacanyereka iparasera wa muntu nyiramuronda ko nahise nimero yiwe canyereka iparasera 3 anyese 3 rero bona twicaye hanyene mbaza umuntu wahana rubibe arambwira ati nukuraho nahi wiwe genda hazi kandi kuva imisi ndahamaze nta wundi muntu ndabona aza avuga ngo nahi wiwe nanyuma ndahabona uyu mu papa nivye sawa nambita muriraho nyene banyeretse basi navuga rero reka nubake no kubaka rero nubatse bukebuke uti kubera iki kubera nabonye bya bindi abarundi bakera basokuru bari incabwege cyane yego bagiye bavuga baca imyibutsa n'imigani abantu ataho bize
mugabo n'ubu niyo tukigenderako ati giti niyo ukora mu jisho kabiri kibagishaka kuri mene uravyo uwundi nawe ati ingoma yagukanze irahuhuma ugahuruza yego uravyo iyo mbyibutse uko ari ibiri n'imizima ivyo byatumye rero ngera bukebuke zana kabeni kumusenyi gaheze urazana kabeni kamabuye bukebuke umwaka ugahera yego kuko nagira nti nkaharundumurira ibintu ngaha nkubakaho ibintu mu nyuma ngo ni iwanje maze kwashira shenaje n'ibikimena oya reka renda bikore bikuru basi nuko rero niko vyagiye bikurikirana nivyo rero nako ndakuganirira abantu benshi n'abayisikuro bino anakugura ukaza ushaka uri paraseri ngomaze jewe yego ntazogira undi muntu aguhenda urabona ngumva wewe uzoze ntumbere kuko jiwe uye uramaze kuhamenyera cyane ngaha sinice yewe nta mutware numwe wino tutazinanye bose rero ndabazi n'amanyanga yabo ndakubwira tujya ntagusinyire ntuzogende uriruka ngo umutware ngo agira gusinyire oya amahera araribwa cyangwa waviye mu kulukulu akwereki akuoneshe ninde ari imvuga kuri ninde mujanja ninde mubeshi uravyo ico gihe rero amaze kukwereka rero yuko we abashaka amahera bo bashaka amahera gusa ni wanje ashaka kwereka ni parasera 10 ino 10 atanimwe afise kandi kibabaje rero abantu bose bamubona bakaza bamushigikira wego ngo aho niwe vraiment aho niwe ngo ashe ngo niwe we waheza kuyigura ume yagusinyira akwemeza yuko ari iwe urashaka kumubona na telefone acazi ino reba afise ingeso nyinshi agize ikosa aja buka muri Kongo ateye umukobwa w'abaninda ino bakavuga wewe urateye umukobwa ntuze niwo muteye rero wumva rero iryo joro nyene ajegira muri Kongo ni hagufi gose kuva aho baratwica uja muri Kongo ntirenga iminota 45 n'amaguru urenza 45 minutes bushitse muri Kongo nengo ko ari intambara muri Kongo yonjeyo gute ajeyo gute yega we Kongo uyigeranya n'u Burundi hariho urona nk'iyo ntambara uri kurumva uko tuyumva hariho muri Kongo benshi arabayumva hariho nabatayumva hariho nabatazi kwibaho babakongomani nyene none reka ndakubaza igihugu kisumba uburundi inshuro hafi 84 ni 88 menga ni 84 tubihagara ko cyane kuko sico wacu taweza urumva ufate ko gisumba uburundi inshuro 80 gusa tugarukize ngaha fata wewe ahuri aho wicaye harura gusa ibirometero 80 ntuharure wewe harura ibirometero 80 urabi iyo biri birarenga mu rumongo none ico kintu umva rero si ibirometero 80 ni inshuro twebwe nimba rero nukuvuga uburundi bwacu bwinjira y'inshuro 80 kandi ntibusohoka bugumayo urumfata uburundi ugatererayo n'agatomato taye ugafata Kongo ugatererayo n'agatomato